namubonye kenshi aza mu nzira yanje, aho twahuriye siho naba ndamwiteze. Rimwe na rimwe yasangana y'inzira, amfata ukuboko ambwira ati ngwino bandanya. Aho byasabye ko abantu batanahura, ashigikira ico yavuze ku buzima bwanje. Nazongera ko nirimuka, oya, nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru. Nazongera ko nirimuka, oya, nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru. Wanzigama mu gitondo, ku murango no mwijoro, anzigama iyo ndyamye ndi mu kazi canke nduhutse, anzigama uyu mwaka mu buzoza ibihe byose. Namubonye kenshi, aho twahuriye rimwe na rimwe yasangana y'inzira, afata ukuboko ambwira ati ngwino bandanya. Aho byasabye ko abantu batanahura, washigikiye ico wavuze ku buzima bwanje. Nazongera ko nirimuka, oya, nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru. Nazonkundira ko nirimuka, oya, nazokundira umwasi kwanyitamba hejuru. Anzigama mu gitondo, ku murango no mwijoro, anzigama iyo ndyamye ndi mu kazi canke ndutse, anzigama uyu mwaka uzoza ibihe byose. Aranzigama nahumiza, oya, oya, aranzigama nasinziriye, no, 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 oh, oh, oh. Nahumiza, oya, oya, aranzigama, aranzigama nahumiza. Oh yeah.
tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izo burite kutugaburira byose kuri we. Ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye, nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko bwa bushobozi bwayo budukoreramwo buri. Icyubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuru bose b'ibihe bitazoshira. Nshuti, shikamushira amanga, komera mu kwizera kwawe, irabikora, irabikora.